Nongera ndatanze mwiriwe na mwaramutse ku bakunzi ba BDI Info. Shimira wowe umaze gukora subscribe kuri no channel. Sino kwibagira nawe wamadufashije kugira ngo ibiganiro by'iwacu bishikira abana bariya. Hari yaciye igihe kinini, igihe kitari gito, turatanga ibiganiro kuri no ambonesha kure yacu. Bivaye n'ukuntu rimwe na rimwe twafatirwa kandi murabizi yuko muri iyo minsi iheze nababwiye ko mfise ikibazo c'amaso ntivyabaye bikinkundira canke ngo binyorohere kwama ntanga ibiganiro, ariko ino munsi ndagarutse mfise ico dukeneye, ico nkeneye ko tuyaga. Murabizi yuko BDI Info intumbero yiwacu ari kwama dutanga ibiganiro bishobora guteza imbere abarundi, eka noneho bukagira tukagira nico duterereye kwiterambere ry'igihugu. Burya igihugu giteye imbere umurundi abateye imbere, umurundi akenye n'igihugu kirakena, niko biba bimeze. Ntama ico nkeneye ko tuyaga ko rero no munsi sikindi. Murabizi yuko nyakubahwa umukuru w'igihugu aheruka gufatira ingingo abakozi ba Obuha bariko bubaka ibigo vyariko bitegekanizwa gutungiramo cyangwa kororeramwo inkwavu. Ujya mugambi n'umugambi nubwo bamwe bawuteye ivyatsi abadakunda iterambere ry'igihugu. Jewe nari nawukunze. Burya iyo umuntu azanye umugambi wo korora inkwavu zirenga 5,000 cyangwa zirenga 2,000 abafise vision na cyane yo guteza imbere igihugu. Ati rero ico neguramo n'igiki kuri zirya ngingo nyakubaha umukuru w'igihugu yafashe. Nukuvuga bajya abakozi ba Obuha ntibafatiwe ibihano, birukanwe mu kazi. Hari ibintu bibiri bitandukanye: gufatira ibihano umuntu canke guca amande umuntu no kwirukanwa mu kazi mu gihe aba yononye ibintu. Ico nkeneye kubaza ubwa mbere, jewe nta byinshi nzi, sinzi ukuntu ajya amafaranga yatanzwe, sinzwe miliyoni zari zaratanzwe kubera navyo nakurikiranye cyane, ariko ndazi yuko yari amafaranga atari munsi y'umuriyaridi canke miliyaridi canke miliyoni amajana yari yatanzwe kuri buri kigo kizokubakwa. Bajya abantu rero dusubiye inyuma gatoyi, ica kabiri ntegezwa kumara kubaza, dutegezwa kumara tukamenya, dutegezwa kumara kumenya yuko ujya mugambi kwanza, ica mbere na mbere ujya mugambi n'umukuru w'igihugu. Ica kabiri ujya mugambi n'uw'igihugu. Ica gatatu ujya mugambi n'umugambwe. Twongere ko n'ica kane ujya mugambi n'uwishira hamwe. Ivyo byose ku bantu baba babizi badufashe bagira intererano muri commentaire, bagira ico baterereye. Kwa jewe sindabitahura neza. Nimba ari umukuru w'igihugu ntaco bitwaye cyane. Nimba ari uwo igihugu, bajya abantu bategezwa kumara gufatirwa ibihano, bakongera bagashibwa amande, bakongera bakagarukana n'amafaranga yononekariye muri bijya bintu. Ati gute? Kubera iki mvuze uko? Iyo umuntu umuhaye kontara yo kubaka inzu, ukamuha akaguha ibiharuro byose bisabwa, akakubara miliyoni 50, dufata akarorero. Izo miliyoni 50 muri rya projet akaca akora ibintu bihwanye n'imiliyoni 200 kandi bidasa n'ibyo mwavuganye. Ujya muntu ajya amafaranga mu gihe wamuhaye cash ategezwa kuyagusubiza. Bijya bintu navyo yononeye kuri irya nzu yawe akeneye agatwara. Ukeneye nawe urabimwumishiriza ukavuga ati mbere ndanaguca n'amande ko yajya amafaranga nari mvise ibindi bintu no yakoresha. Ico nshatse kuvuga ni giki? Bajya abakozi ba Obuha ntibari bakwiye kwirukanwa uko. Urumva? Ntibari bakwiye kwirukanwa uko. Ukubembereza umuntu kwa cyane bituma n'agakengere kiyongera kandi bituma hononekara byinshi gurusha uko byari bimeze. Ati kubera iki mayenda vuga iki? Mu gihe bari bononye amatungo y'igihugu, bajya abantu bari kumara gucibwa amande bakagaruka y'amafaranga yose yononekaye. Kubera umuntu wamutumye ikintu c'imiliyoni 30 akaca kubarira yuko akiguze miliyoni 105 kandi nawe uzi aho kigurirwa, aca kwereka neza na neza iyo soko, nawe ukacumwereka neza na neza isoko yiwawe uzi hagurirwa ibizimbuse. Mu rubanza rukaca ruja ahabona.
bajya abantu bari gucibwa kwanza bari gufatirwa ibihano bagacibwa n'amande ajya amatungo y'igihugu akagaruka. Nimba naho bitaruko abantu nk'abo bama bonona amatungo y'igihugu bakaca birukanwa hovyo bakagenda uko nyene, niyo bagiye kubera Obuha ifise izina rinini kandi ifise izina rikomeye, sinzi ko ari igihugu, bazokwama bonona igihugu, bonona amatungo y'igihugu, bavuga ati n'ubundi tuzoyirukanwa. Bobo ntaco baba bahombye, baba bayariye amafaranga. None yari amafaranga y'igihugu ugaca umwirukana uko nyene, n'ayandi azoyarya. Kandi hazoguma havuka n'abandi babandi bavuka kuri abo canke bamuka kuri abo bavuga ati jewe ndayahekenya nkayarya bikijana, simfungwa sinsibwa amande, ntaco bitwaye. Nyakubahwa rero mukuru w'igihugu canke nyakubahwa wowe wese aho urankurikirana, twese igihugu ni iwacu, iterambere ni ry'abarundi, iterambere ni ry'Uburundi, iterambere ni ry'uwo muntu wari wo wose n'uwimirije kuvukira mu Burundi. Twese mu gihe tuba turiko turondera iterambere cyangwa mu gihe tuba turiko turondera akazoza k'iwacu, tuba turiko turondera akazoza k'iwacu n'abana b'iwacu bazotuvukako. Nimba ari kuhafatwa izo ngingo n'uno munsi ndabisubiyemo, nimba ari kuhafatwa ingingo ku bantu nk'abo bariko batembagaza igihugu bagahagarikwa mu kazi, inoti bazihekenye ya vision 2040 na 2060, twitegemo ubukene ubusumba buno turimo. Iyo hageze guteza imbere igihugu nta kuraba ngo urumva ngo rino shira hamwe ngo niryo umugambwe w'iwacu, ngo rino shira hamwe ngo niryo umuntu tuzinanye, mu gihe abikoze nabi ategezwa kubisubiza mu buryo, bibaye ngombwa agacibwa n'amande. Kuko ujya mugambi igihe nyakubahwa afata ingingo, hariho aho yaravuye ahandi yari yabonye ibikorwa bigeze, yari yabonye yuko bigeze kure cyane. Bavuga bamwe yuko bigeze ku bice 80 na cyangwa 90 kwijana, bajya nabo ngira bari bakiri mu bice nka 40, kandi amafaranga bari bakoresheje yari menshi cyane kurusha ayo bakoresheje bari umugambi wabo uri ku bice 90 cyangwa 80 kwijana. Urumva? Kandi bariya nabo bari bakoze cyane, bakoresha n'amafaranga make ari munsi canke yababana na yandi babandi bakoresha bamwe umugambi wabo ugeze ku bice 40 kwijana cyangwa 50 kwijana, bakaca babareka uko nyene bakagenda uko nyene. Ikintu ca ndibaza ko kijya kintu menga abantu bamwe baragishimye, ariko nitwigeze twiyumvira ingaruka mbi ziri imbere. Ubwo neza na neza abantu mwagishimye, abantu mwakurikiranye bijya bintu canke abantu mwashigikiye zijya ngingo, yego zijya ngingo na jeno zishigikira neza na neza. Iki kintu mvuze cyuko bajya abantu bari gucibwa amande ahubwo bakagarukana n'amafaranga yononekaye, bibaye ngombwa bakajana sero jere bakawukorera umunyororo. Kwanza niba bakuye no gufungwa, bajya baba bafise amafaranga, inoti niba bazihereze mu nda, inoti baba bazishize ahantu. Burya umuntu afata kontara nk'ijya miliyoni amajana cyangwa umuriyaridi, inoti ntapfa kuzijya uko nyene, aba yaziziganije ahantu avuga ati in case hari igihe byoshika ino case bakayivyura, tuzoca turihe kwanza makeyi, tube turariha yandi tuzovuge tuzoyarondera nimba tuzoba twariye ko makeyi. Bajya abantu inoti baba bazibisa ahantu, mukazobandanya mufata izo ngingo uko nyene, muzombarira itavyaye ingwe izovyara ingona. Nico kintu nari nkeneye ko tuyaga kanini. Ijya ngingo umukuru w'igihugu yafashe akanenge nabonye mo jewe nyintererano noterera. Bajya abantu baratembeje igihugu, nimba batatembeje igihugu batembeje itunga ry'umurundi. Umurundi yari gufasha abandi, ajyo ndayivuze uko kubera byashugasa kujya mugambi wari umukuru w'igihugu ni wari w'igihugu. Batembaga zitunga ry'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu mugamugiye ataco byo byamugize nta kibazo, ariko niba batembaga zitunga ry'igihugu
bijya bintu bisubigwemo ndazi yuko hari abantu bamwe baca babagenest na jewe bakagomba kungwanya ngo vuga wirenganire yego tuzovuga tuje tuyirenganira uko nyene ariko hazogera igihe amajwi yiwacu muyibuka nuko nico kintu nari nkene ko tuyagako hama byashuka sanga nawe uravize icuterera muri commentaire agasanduku ka commentaire niko twitwa canke station ya commentaire bayuguruye ku bwanyu gira ico muterereye ko namwe maybe birashika ugasanga buno butumwa bushobora gushika imbere naho kugira bushika imbere bisaba ko mudufasha mukagira partage kugira ngo tuzokwame tubona yuko ibiganiro by'iwacu byashitse imbere vyagize kandi ico bimara ugize share canke partage byashika kano ka video kakagwa hariya mu nama nshinga amateka canke mu nama nkenguza amateka bakongera bakagarukako ikirundi kiragoye bakakagarukako bakagira ico bakavuzeko natwe bikaduha bigatuma twongera tuguma twubaka rya zina ryo guteza imbere igihugu cyaje cyo gutanga ivyumviro bishobora guteza imbere igihugu guteza imbere igihugu suko buri ku kivi nka kujya bajya babuha babikoze bajya barazwi cyane mugabo bakoze ibikora imbwa ntibakoze ibikora inka nuko biba bimeze murakoze cyane reka tubashimire rero cyane na cyane wakurikirana kino kiganiro kuva ku ntango gushika ku mpera ndagushimira cyane nawe wese umaze gukora subscribe sinokwibagira gushimira nawe washize ko kajya kanuka like sinokwibagira nawe ugiye gukora partage nongera ndabipfuriza ineza Imana ibandanye ibaba hafi abantu bose mudukurikirana aho mwerereye hose turabakunda cyane love you so much bye sharp